Ni mpore ndabaramukije abantu mwese muriko muradukurikirana. Amazina yanje nkaba nitwa Mzungu, ni izina nahawe n'abavyeyi kubera je mfise double nationalité, ndi Congolais ubundi mwanya nkaba Umurundi. Nitwa Hakizimana Karim, irindi ni Chirimwami Mzungu, nkaba nkorera ngaha Igitega nyene. Mu bisanzwe uko buri kazi kose gafise ibibazo umuntu agenda arahura navyo, mugabo wamaze ukamenyera kandi ukabuzi ico uriko urakora, uragerageza ukamenya ukuntu ushobora guhura n'ivyo bibazo byose mu gihe byashoboye kuba. Ego. Murakoze cyane. Mu bisanzwe ico kibazo bagije ni kibazo ciza cyane kandi cy'ubwenge, kuko mu bibazo byinshi dukunda guhura navyo hariho igihe abashinga nahe batavyumva kumva abamama bose bavuga ati dukeneye Muzungu, tugiye kwa Muzungu. Kuko ngahe Igitega je nahaje muri 2000 mu bihumbi 2000 niho natangura akazi ngahe Igitega, gushika n'ubu ndacari hano, no kuvuga izina rya Muzungu riracariho. Rero benshi mu bashinga nahe iyo bumvise abagore baba babwira ko bagiye kwa Muzungu bahora biyumvira ibintu byinshi. Rero barakunda kuvuga ati none Muzungu abagirira ibiki. Hariho bamwe muri abo bashinga nahe usanga bazananye n'abagore babo. Hariho ababona turiko turabasigira amavuta kuko kano kazi kacu gafise ibintu byinshi cyane dukora mu mutwe w'umuntu kugira umutwe ushobora kumera neza n'umushasi umere neza. Aca yibaza ngo umuntu ariko aramukaresa umutwe, aca yibaza ibindi bintu, ugaca usanga atanguye kubaza ibibazo. Mugabo nka jewe kano kazi nagatanguye kera, ndagafisemo experience, ncamenya ukuntu ushobora kuganira nawe wa mutama no kumwereka yuko ivyo biyumvira bitandukanye cyane n'ivyo jewe nkora. Ntibirashika gusa bamwe barakunda kuvuga ati ngira hariho ico noba nkorera abagore babo cyane cyane. Je ico ndababwira nti jewe ico dufana n'umushase gusa, bavuga ati none ko kenshi bihera mu mutwe, none biba byagenze gute? Nanje ico ndababwira nti kubera banzanira umutwe kugira ndawusokoze kandi namwe muze kubandanya ibindi, numva ko atana kimwe ibintu byose ni sawa. Ibanga nakoresheje nuko icambere mbanza kumenya je ico ndi, icya kabiri menye akazi kanje icarico, icya gatatu nuko nshobora kumenya umukiriya ninde kuri jewe. Cyo ni banga rya mbere rya gatatu, kuko umukiriya ndazi yuko ujya mukiriya niwe yatumye je mbaho kandi niwe atuma nitwa Muzungu. No kuvuga rero ibanga rya mbere nuko umukiriya no banza kwanza nkamwakira nugweze. Donc care zimwe zitabaho, kuko na kenshi bivanye na care ukuntu nakira abakiriya byarigeze kunshwanisha n'umugore wanje, kuko wewe aca yumvira ibindi bintu. Ariko kubera nzi ico ndiko ndarondera nico ngomba gushikako, negezwa kubikora kugira rirya zina rihagume. Mugabo mu gihe umukiriya namwakiriye nabi nasubira kugaruka. Kubijanye n'ivyo nakubwiye yuko naje ngaha muri 2000 hari amasaro yarahari. Amasaro menshi ubu ntayakiriho, ni kuvuga ubu abafise amasaro bose ngaha Igitega nabo je nigishije. Ni kuvuga yuko nabana biwanje. Sinzi yuko izo jalousie zoba zihari, muga jewe ntavyo nzi naho zoba zihari. I don't care, kuko jewe nk'ivyo mu kazi kiwanje ndakunda umuntu agira jalouse, parce que yuri kuragira jalouse aba hariho ikintu ugomba gushikako, concurrence mu kazi ndayikunda cyane. Rero iyo bagize ico kintu ata bintu byo kuvugana nabi nta problème. Ego uko ndibaza jalouse ya mbere yari igeze kubihari nuko bavugisha yuko nakoresha imiti, mugabo ibindi sinzi parce que ntitugenderanira. Je ndakwigisha après yaho umaze kumenya akazi ndakubwira ntigenda rero nawe ukora ivyo wawe, Imana iguhezagire. Nuko biri. Kubera je naciye namwicireka hasi ndayumubwira, ndanamwereka yuko ari question yo kurondera amafaranga. Aravyumva kuko ari ukuntu ushobora kwakira umukiriya ukamuganiriza ukamwakira bitandukanye n'ukuntu kumbure wo buganiriza nk'umugore. Sometime urabizi ko abagore ari abantu biyumvira ibintu byinshi, wacaye baza ngo nikindi kintu tugomba gushikako kiratandukanye. Naramushize hasi ndamwereka yuko turi muri business, kugira umuntu ashobore kuronka ubuzima no guteka imitwe. Rero bisabwa yuko ikintu cyambere gishobore kuganya confiance umuntu, umukiriya kwanza umugira nk'umusheri wawe, kuko benshi twebwe mubaza tubita abasheri kandi atari bo.
tubita ko arabasheri kandi atari bo kugira dushobore kumuha ijya care ikenewe mu kumwakira no gushika kukireya burya bugenzi n'ubukiriya kuburyo atazoja handi azogenda asanga hari igitandukanye no ngahi wanje. Je ico no hanura nuko bakwiye kumenya kwanza yuko umufasoni afise droit yo gukora icyo ashaka kandi afise droit yo kwakirwa n'umuntu wari we wese, kuko benshi bakunda kwimvira ni kubera iki abagore bama bashaka ko bakirwa n'abagabo canke abahungu gusa. Rero bakwiye kumenya yuko kano kazi umugore ku wundi ntibashobora kumvikana, twebwe kubera dufise ukuntu tubaganiriza nico gituma badukunda. Hama ikindi nta bindi bintu bya atari tubagirira atari kubasokoreza neza no kubaha iyo care ikwiye, bareka amakenga bizera abagore babo gusa, nta kindi James navuga. Icyo nababwira nuko bomenya icyo barimo. Ikigira kabiri nuko akazi kose nkuko wabivuze uti kazi na dawa. Yes, kazi na dawa. Dawa ya kwanza ni Mwenyezi Mungu. Kaza kabisa, maombi kwa sana, afufanye kazi kwa bidii, maana bila kufanya kazi hautakula. Nico mbona nababwira. Hama ikindi bakomeze cyane ku muheto, nanjye ndacariho meme nabo ariko baratumbiriza, nabo nyene bagerageze bombirize neza iyi interview yacu. Ku by'ukuri irimo amajambo meza kandi akomeye cyane. Ku by'ukuri naho yabaye surprise, nabishimye tu, naryohewe kuba muje kungendera hano. Naryohewe kandi gose ahubwo hanyuma karibu naho batarijiyo mugendere n'abandi. Ego ku bantu bari kure yo bankeneye muri aka kazi nsanzwe nkora, mfise ntuze yanje kuri Facebook, no kuvuga ukeneye kuraba ivyo nkora uja kuri Facebook yanje ugaca wandika Mzungu Style. Uravye Mzungu Style ivyo nkora vyose urashobora kubitora ko. Ego canke kuri YouTube na nimero ya WhatsApp, nta zindi nsanzwe nkoresha na Instagram. Ego nivyo ubuze neza ko hari igihe turonka amakomande umuntu agashaka kugenda kumusokoreza ahari canke hakeneye. Iyi nimero bontora ko ni 79 561 162 canke 69 358 990. Murakoze cyane namwe, Imana ibagiye neza. Nitwa Niyonkuru Zilfa, mu benshi kugira bamenye bampamagara Siri. Mvuka Inyamugari kubabara rya gatatu niyo nkorera. Kubaka oya ndi umusiribateri, nkora akazi ka restaurant yanje maze igihe cy'umwaka n'amezi 6 ndiko ndakora restaurant ngaha muri urupangu. Mu ntambanye na mampura muri aka kazi kanje ka restaurant hariyo kunguka, hakaba hariyo no guhomba. Byose muri byo bibiri kirese ikigushikiye ucushimira Imana. Ego hari abantu banje amadeni bake bakanyibuka kuza kunyishura, hariyo nabandi nkasubira no kubita ijisho. Ikintu no bambuze jewe je ndashimira Imana n'ukuri, ndagaburira abana banje bakajya ku mutekano, nta nakimwe n'ukuri mbona umengo no mbuze muri akazi kiwanje. Icambere kwanza je ndashimira Imana akazi kiwanje, kuko nagatanguye siko kari kameze mpakubu. Ndabona umengo nguma ndiko ndaduga, nguma nduzi intambwe. Ndashimira Imana kweri, nkaba nsaba yuko vyoduga bigasumba nga. Ico nosaba umukuru w'igihugu, nosaba yuko yoduteza imbere nk'abandi twaguma tuduga kubera no munsi ndabona umengo ndi mu rwego ruri hasi. Nkaba nsaba yuko yodufasha tugume tuduga nyene imitahi gume iduga. Nivyo no kuri turi muri leta mvyeyi. Leta ndayishima kweri, ndayishima kubona twaratoye umukuru w'igihugu wacu.
jewe izina ryanje nitwa niyo nkuru Furaha nkabamba ngaho Nyamugari Nyamugari mu Giswahili kujya gatatu akazi nsanzwe nkora mu buzima bwanje ndacuruza itumbura nkacuruza n'amasambusa n'ubundi buzi nyene nk'imbabura buke ndacuruza nazo nyene je mbabura ncuruza wanje ingorane mora ndonka sindonka abakozi bazinkorera mu bisanzwe ndinda kubahamagada nkabahemba nkaronka kanyungu katavuna gakenyene harashika nka desa nishuka nkunda nyene cyane runyinjiriza ni sambusa n'amandazi sa nko kumfasha nyene mu buzima bimfashe buke buke yego kweri urafasha gose simbura isabuni simbura ufu bw'abana mu bisanzwe gusa ruraruhisha ariko ubuzima bw'ubu nukuri buramfasha gose cyane ndashimira Imana je cyo no hanura mu bandi bakenyezi nk'iwanje abandi bafasoni bova hasi bagakora ibikogwa nukuri ivyo bafasha mu buzima gose ntaco bokena ndo kwizera twizera ngo umugabo azogufasha ubu akazi ntako vurema baricaye gasanga umukenyezi ariko ari yungunganya mu kurondera ico fasha abana mu rugo derekeye isabuni kurya karasiyo buke bemra biradufasha abandi bakenyezi ni bave hasi bakore bacuruze bareke kurera amaboko nukuri bizobafasha mu buzima bwabo bwose je nkabo no bahanura vrema akazi ko kwidandaza sikeza ni bakura amaboko mu mpuzu bakora ibikogwa barondera iterambere ryabo n'umuryango wabo bizobafasha gose bakore twemaze kudufasha imyaka itari mike n'imyaka 10 iraheze turiko turacuruza kandi turabayeho neza n'ukuri kubironka ibikoresho byo gukora isambusa birazimvye cyane turabironka bitugoye ariko tufa kugerageza tugakora uko nyene je n'ukuri leta no isaba yuko bodufasha kuduha n'intererano twaraba ingene toza turakora canke ibintu vyaduzibe bakabimanura ibe vrema kubera nituronka menshi ubutuge duhomba ariko si cyane icereke nk'amakoto yaduzibe ifarini yaduzibe ibintu byose vrema nawe tubonye guhagarika akazi ntivyokunda tubandanya dukora buke kuko nyene leta yodufasha kuri ico yobikoze gose bagafasha abakenyezi abamama b'abakenyezi tugakora akazi tugakura amaboko mu mpuzu bakaduha intererano nifashanyo kugira twiteze imbere nk'abandi vrema nico twosaba kandi tugasaba yuko leta ibintu vyomanuka ibeye nukuri birazimvye gose ntaco turonka ubu nico nosaba kwera ni leta yova hasi kagira iciyumviro bakaraba ingene yokora bonyene bakagira ico ciyumviro bakegeranya